ku civugo ciwe kivuga ngo turi kumwe twese birashoboka yabwiye abanyakayokwe ko ahimbawe n'intambwe y'iterambere iyo ntara igezeko. Ndayishimiye yemereye abanyagihugu ko ku ntwaro yiwe niyatsinda amatora azokwihatira ku guteza imbere igisata c'amagara y'abantu n'ubuvuzi muri iyo ntara ya Mwaro isanzwe ifise amavuriro make ugereranije n'izindi ntara. Ni intara yamye iturukamwo abategetsi batari bake barimwo ukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yishwe amaze amezi 3 atwara mu mwaka w'1993. Haravuyeho kandi ivyegira vya mbere vy'umukuru w'igihugu n'abandi. Ndayishimiye yemeye ko ikomine yose muri zitandatu zigize iyo ntara ya Mwaro izo kubakwa ko ibitaro, umutumba wose nawo ukagira komite y'amagara y'abantu bagizwe n'abaremesha kiyago, hazoba harimo n'abize ivy'ubuganga bashobora gufasha umugwayi imbere yuko ashika kwa muganga. Yemeye kandi ko azogwiza amashure, amasoko ya kijambere, akegereza abanyagihugu amazi meza n'amatara. Umugambi SNL nawo utavuga rumwe na leta urongowe na Gatogwasa wakoreye ibikorwa byo kwiyamamaza mu ntara ya Kirundo. Yabwiye abanyakirundo ko hageze ko bikurako agatotezo bamazemwo imyaka 15. Yababwiye ko hamwe yotogwa azoshira imbere iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, umuntu wese akubahirizwa mu vyiyumviro vyiwe. Kirundo ni ntari kunze kubamwo amabi menshi aturuka ku kutihanganiranira mu vya politike, aho abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakunze gutana mu mitwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe SNL. Gwasa yabijeje ko azoshira imbere ukubana neza kw'abanywanyi badasangiye imigambwe. Yavuze ko bibabaje kubona abavukana ku bavyeyi iyo badasangiye umugambwe barabana ribi. Yijeje kugwanya ukudahana ivyaha. Intara ya Kirundo ikunze kubamwo inzara iturutse ku ruzuba ndetse n'abanyagihugu bagahunga uduce tumwe tumwe. Agatogwasa yabemereye ko ku ntwaro yiwe hazokorwa imigambi y'iterambere izotuma inzara ituzwa. Yibukije ko aho hambere Kirundo arage ariko ubu akaba atariko bikiri. Yemeye ko ico gihe abanyakirundo bazosubira bakakibona. Abakandida mu bibanza by'abashinga amateka naho nyene berekanywe ku mugaragaro mu Kirundo. Imyiyamamazo yabaye no mu zindi ntara nk'igisagara ca Bujumbura, intara ya Cibitumwe bemeje ko bazohunda amajwi Agatogwasa umukandida w'umugambwe SNL. Abo banyepolitike bahoze mu mugambwe Iprona ishami ritavuga rumwe na leta hamwe na Charles Nditije yahunze igihugu. Abo mu matora yo mu mwaka w'2015 bazorangiza kurondera amajwi mu banywanyi itarike 17 z'ukwezi kuza, hasigaye iminsi 2 ngo haba amatora. Pierre Claver niyo nkuru kubwijwe rya Amerika. Mu Rwanda ibiro vy'umushikirizamanza mukuru w'igihugu bisaba ababandanya kurekugwa bari bapfungiwe mu mabohero yo hirya no hino kubera ikiza c'umugero wa corona kubahiriza amabwirizwa bahawe. Ni nyuma yaho ku munsi wa mbere ubwo rwego rupfunguriye abanyororo bagera ku 1600 bari bapfungiwe mu mabohero yo hirya no hino mu gihugu. Asumta Kaboya dufitiye ibindi kuri inkuru. Icyorezo cya COVID-19 cyatumye inzego nyinshi zihagarika imirimo harimo n'urwego rw'ubucamanza. Ibi byazanye ingaruka zo kongera umubare w'abafungiye muri za kasho hirya no hino mu gihugu, kuko inkiko zidakora ngo zirekure abasanzwe ari abere cyangwa se zikatire abahamwe n'ibyaha. Muri iki gihe abantu babuzwa kwegerana ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19, ubushinjacyaha bw'igihugu bwatangiye gahunda yo gufungura bamwe mu bari bafungiye muri kasho za polisi mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abahafungiye. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru Bwana Nkusi Faustin yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe cyose inzego zizaba zitarakora bazakomeza kugabanya umubare w'abafungirwa muri za kasho kugira ngo babarinde icyorezo cya COVID-19. Kubera ko n'inkiko bwose rero zikora kubera iki cyorezo cya COVID, kandi abanyarwanda hari abakomeza gukora ibyaha bagafatwa, birumvikana kugira ngo twese cyangwa se twirindike ko habaho kuba abantu bakwanduzanya n'indwara ya COVID n'abantu bari benshi. Turitwarika kugira ngo naho abantu tubarekure by'agateganyo, noneho ibindi bikomeze bari hanze, bazakurikiranwa bari hanze, ntabwo dosiye yabo arangiye. N'umwitozo muzakomeza rero mukora, kuko nanone ibyaha birakorwa abantu bagakomeza bagafungwa, namwe muzakomeza mugenda mureba kugira ngo muri za kasho batabamo benshi bakaba bazana iki kibazo cyo kwandura COVID-19. Reka tunasenga na COVID irangire dukomeze muri iyi myitozo, ariko iramutse igaragaza ko wenda n'ingamba za leta zigaragaza ko twakomeza tuguma mu rugo, tukabona ko kasho zikomeje hari abantu bakora ibyaha bari hanze
bagafungwa noneho tukabona ko kasho zikomeza kugira ku bucucike umwitozo wakomeza n'ubundi. Ubushinjacyaha busobanura ko abarekurwa ari abakekwaho gukora ibyaha byoroheje. Iki cyemezo kitareba abakurikiranweho ibyaha by'ubugome birimo iby'ubwicanyi, ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, gusambanya abana, gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza abantu ndetse n'isubiracyaha. Ubushinjacyaha busobanura ko abari muri ibi byiciro bazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizongera gukorera. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru asobanura ko n'abarekuwe batagomba kwirara kuko uwagaragarwaho n'andi makosa yakongera gufungwa. Iyo ufunguwe by'agateganyo ntibivuze ko ubaye umwere, ntibivuze ko udakurikiranwa. Aba bose barakurikiranwe n'ubushinjacyaha. Itandukaniro rihari ni uko bakurikiranywe bari hanze, ndetse muri aba ngaba haramutse hagize n'ukora n'ikindi cyaha ntibivuze ko atakongera ngo akurikiranwe, yakongera agafatwa agafungwa. Rero ahubwo inama nabagira nk'aba ngaba wenda bafungwa by'agateganyo ni uko bakwirinda bakanitwara neza bakubahiriza n'ibyo bategetswe. Akenshi ni ukuguma aho bari cyangwa se no kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bategetswe umunsi bategetswe uwo ariwo. Turasaba rero ko ibyo bategetswe cyangwa se ibyo basabwa kubahiriza n'ubushinjacyaha ko babyubahiriza. Abarekuwe kuri uyu wa mbere ni 673 baje biyongera ku bandi 1182 barekuwe bwa mbere. Ubushinjacyaha bugasobanura ko mu rwego rwo gukomeza kurinda abafungiwe muri za kasho nta mufungwa wemerewe kugemurirwa cyangwa gusurwa keretse gusa ufite uruhushya rwa muganga rumutegeka kurya indyo yihariye. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta. Bamwe mu banyagihugu b'abarundi barenga 300 bari mu gisagara cya Uvira basaba leta ya Kongo kubafasha gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko bageramiwe n'inzara yatewe nuko imirimo bari basanzwe bakora yahagaze inyuma yaho imyuzure isinzikaje Uvira igahitana abantu barenga 34 mbere igasenya amazu 3500. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Nsabimana Jean Dodier aserukira abarundi bakora imirimo mu gisagara cya Uvira iwe na bagenzi be barirwa mu ijana barimo abafundi abakora mu tubare no mu mahoteli. Twabasanze ku biro by'umujyi wa Uvira baje gusaba igihugu cya Kongo kubafasha gusubira i Burundi kubera ibibazo bafite byatewe n'imyuzure. Urabona ko turi abantu dutandukanye dufise n'imirimo itandukanye. Jewe bwa mbere ndi umufundi twakora tuba mu karatiye ya Gasenga mu Murongo. Twarisumamwo kandi twaje dufite ibyangombwa bikwiye twinjira ku mugaragaro tugasoka ku mugaragaro. No kuvuga nta yindi misiyo yatuzanye mu gihugu cya Kongo atari guhiga ubuzima. Aho habereye iki kiza cy'umwuzure rero harabaye ingorane, abantu benshi barapfuye mwarayibonye. Rero no mu Barundi hari abarundi bene wacu bapfuye abaguwe ko n'amazu hama ibintu bimwe birononekara kugeza no musi. Rero abahora bafite amashante yo kubaka barahagaritse kubera ko atiyo bakura ibikoresho n'inzara muri make kiratera. Rero twe turaje inama ati none byogenda gute kugira natwe turonke imfashanyo. Turiyandikisha mu badutwara aho tubaho muri Kongo banase kutwandika ati twandika umuntu afite imiryango mwebwe rero genda mutahuke mu Burundi wanyu ati kuko hariho n'abakongomani bagomba gutana mu bazoca babakira. Ndiko gushika ngaha kuri meri kugira ati bibwire meri de la ville bishobotse avugane na leta y'u Burundi barabe ngene bo twakira tuje muri karantene nk'abandi badupime hako twicirwa n'inzara ino. Urabona ngene tumeze bamwe dufise aho turyama dufise icyo turya. Nimubona Salvatore nawe ari muri aba Barundi bari gusaba ubuyobozi bwa Kongo ko bwabafasha gusubira iwabo. None twebwe twasaba kugira ngo twegere umuryango wacu tugende i Burundi hama umuvyeyi w'i Burundi iki kibazo nico tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dushike mu miryango iwacu. Imiryango yacu yibaza ko turiko turakora ubuzi, kumbe nta buzi turiko turakora. Urabona nk'ibintu byara imurongwe ibyacu byaratikiye, abantu baratikiye nabi wacu hari abantu biwacu bagiye bi Burundi batashoboye kuboneka. Nico gituma rero uhari ukungene imurongwe habaye ntituronka turyama. Nuwo bafise ahantu asanzwe apanze mwene inzu avuga ngo ni mumpe amahera. Kumbe ntaharure ko nawe wicaye utari kurakora. Hama abari begereye muri akarere ka Murongwe n'abantu tubayeho nabi gose turara mu makanevu.
ntitugira icyo twifuka, ntitugira icyo twambara. Amazi yaraduteye, aratera inzu nyinshi zirabomagurika twari dusanzwe dupanzemo. Ku rundi ruhande muri aba barundi bari kwifuza gusubira iwabo harimo n'abari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira bavanye ibintu mu Burundi, ariko kuva imipaka ifungiwe kubera ikibazo cya virusi ya corona babuze uburyo basubirayo. Chanel Uwamahoro yarasanzwe acuruza imiti. Jewe najenga hari umuntu yaranzanye atuzana tuje kudandaza imiti, amaze imiti muri farumasi, imiti yazanye ikirahera, imaze guhera nawe aca dutino, tubaye tukimubwira yuko twatwawe ntiyabaye akitwishura. None ubu dushaka ababyeyi b'u Burundi b'iwacu badufashe tujabuke iwacu, tuve muri iki gihugu kitari ikiwacu. Mbayeho nabi, ababyeyi nabasize mu Burundi, inzi yuko nje guca amafaranga cabarugara. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiki Kifara Kapenda avuga yuko nta bubasha bafite bwo gusubiza aba barundi wabo mu gihe imipaka ifunzwe, ariko yasabye abo barundi bifuza gutaha kwandikira umuyobozi w'intara Kivu y'Epfo kugira ngo ari uzageza ibyifuzo byabo kuri leta y'u Burundi. Mwomenya yuko mu gihe abo barundi bari kwifuza gusubira iwabo hari n'abakongomani nabo imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kubera virusi ya corona, nabo bifuza gusubira muri Kongo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo.